Usomye muri Yohana 15. Reading John 15. Uyu murongo wa 11. The very 11th verse. Aravuga ngo ibyo mbibabwiye. I tell you that. Kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe. That my joy may dwell in you. Kandi n'umunezero wanyu. Your joy wuzure. may be perfect. Ndiko ndababwira kwitondera ibyagezwe. I'm telling you obeying the commandments. Ndababwira kumvira ibyagezwe. Obeying and honoring the commandments. Kumvira Imana. Obeying God. Unumbere yo kugira ngo. The purpose of mugire umunezero wuzure. having a perfect and full joy. Iyo twumvira Imana. When you obey God. Tubaho mu munezero wuzure. We have fullness of joy. Umunezero wo muri Yesu. Joy in Christ Jesus. Umunezero wo mu Mana. Joy in our God. Uzoba muri twebwe. For it's gonna be in us. Nitwaba bumvira. As we are obedient. Imana. To God. Nitwabashira mu ngiro. If you are implementing. Ijambo ry'Imana. The word of God. Nico gituma iyo dukijijwe. That's why we are born again Christians. Turagwanywa akenshi. You are fought most of the time. Kandi noneho ubuzima bw'imhemu. In the Christian life. Bwo muri Yesu. In Christ. Akenshi ni ntambara. Most of the time it's battle after battle. Ariko. But. Nama ntangazwa. I'm always surprised. N'ukuntu tugwana intambara. How you fight a battle. Tunezerewe. With joy. Umunezero. The joy. Utava kubigukikuje. It's not from the surrounding. Ariko uva muri Yesu. But it's from Jesus no Christ. kumvira ijambo ryiwe. And to obey His word as well. Urashobora kugira imitwaro. You may have burdens. Ariko. But. Ukagumana umunezero muri wewe. You keep the joy in you. Kubera umunezero wacu. Because our joy. Uva muri Yesu no kumwumvira. Is from Christ and obeying Him. Ushobora kubura ngaho ufise ikibazo. You may be here having any trial. Ufise ingorane. You have a problem. Ariko nagira ndakubwire ngo. But let me tell you that. Ukumvira Imana. If you obey God. Umunezero uzoba muri wewe. Your joy is gonna be full in you. Kandi ibibazo bihari. And the trials around you. Hallelujah. What harm you? Hallelujah. Nibuka muri ya myaka ya kera. I remember passing the years. Jewe ndi mu bibazo. Being some trials. Nagize ibibazo byo kurira. I got through crying sometimes. Kumurango no mwijoro. Ariko umunsi murana Yesu. But the day I met Christ. Ikintu cya mbere yampaye. The first thing He gave to me. Yampaye amahoro n'umunezero. He gave me peace and joy. Hallelujah. Hallelujah. Ikibazo ni cyari gihetse. Trial went over. Naciye mari yindi myaka 6. Ndi mu bibazo nka bya bindi nyene. Being the very trials. Ariko nezerewe bidasanzwe. With greater joy. Duye nka twenga. If you met a good ariko imbere yuko nakira Yesu. But before I see Christ. Jesu na twenga. I wasn't laughing person. Nabihevye. I had given up on that. Nama nagahinda mu mutima. I had the sorrow in my heart all the day. Ariko maze kwakira Yesu. But after receiving Christ. Maze kuhura n'ijambo ryiwe. After meaning His word. Harisoma. And reading through it. Harishira mu ngiro. And implementing it to actions. Ngira amahoro menshi. I was so peaceful. I had a greater joy. Kandi ikibazo kiri ngaho. And the issue was still there. Kitagiye. Nivyo Yesu yari karababwira. So Christ was telling them. Nimwagira ibyagezwe byanje bikaba muri mwebwe. If you keep my commandments. Ariko kandi mukavyitondera. Also obey them as well. Uzogira umunezero. You're gonna be joyful.